Remy akaririmbo kakuryohe mu rusengero kamwe 5 secondes karyohera mu ishengero nimbaraga chorus nimbaraga chorus yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze gutamba amashinoni mukoma This is Sunday Umoja TV. Bwa bumwe duha tubabwa imisi yose bya bigano biryoshe cyane gose bimwe ba star bakina mu mareresi abarivyi ba ririmba indirimbo zo kunena hazimana ndetse nabandi batandukanye cyane. Muramara kuri umwanya imbere ya kamera ya Sunday Umoja TV muri kumwe na star kanaka. Ariko kuri mic muri kumwe na Diama inyuma ya kamera muri kumwe na Ngege. Ariko avaye kutuvuga ibintu byinshi cyane bitandukanye birekeye ireresi mu Burundi peut-être ngira harimo n'abasani baririmba n'abakizwa ngaho indani sinzi aho basenga. Ariko reka tubane tubasabe bidondore amavyisi tubimenya sinzi duhere ngaha cyangwa duhere ngaha duhere kugitsina kugitsina gore okay aho nko kwidondora amazina yanje nitwa Cynthia yego nitwa Byukusenge Cynthia uhejeje nidondoye ariko ndushaka Byukusenge Cynthia sawa bavuze ngo televiziyo yitwa gute Sunday Umoja TV bakundi ba Sunday Umoja TV nko musanzwe mubibona amazina yanjye ni Remynice nkabandi umukinyi wa filme yego nawe uri umukinyi wiki football basket cyangwa handball jewe nje ndumukinyi wa mafilme ma comedy hose yego ivyo nivyo tuba dukeneye okay murabona imbere ya kamera za Sunday Umoja TV muri kumwe n'abakinyi b'amafilme b'amareresi baberewe gute rero bararenze Remynice wewe unatisha bro ni uke ariko nyene ni impano yiwanje namambere igihe cyose in time nawe bivuze kwiki nawe ni atari ibintu bisa Marvin uri murasta ufite trade oya cyane murasta je ndumukristo ahubwo je ndaberewe kumusumbya oya sinazi ntihari je ndaberewe kumusumbya navyemere Chuna nshobora kwemera bakunzi ba Sunday Umoja TV mwe muri ko murabiraba ni mu cyurubanza mubona muri jewe n'uyu mudada ngo nuko ari gimba ni gitsina gore ubona ndaberewe ndazi neza muzogira commentaire mutegereza kubigira ko nabonye narabizi peut-être ko hakwishima ushimwa nabandi cyangwa ubwa mbere banza kwishima oya reka wonyene uwo nubanza kwihanani ukabanza ukishima yego urashaka kuvuga ati umunsi kabisa nambaye nabi reka mindure wowe mugani bavuga ati hakwishima ushimwa nabandi urawupinze wo kugira mu no je sindawupinze okay hakwishima ushimwa nabandi wewe peut-être ntushobora kwishima none nashaka kwishima ko twese tubona abatambaye ivyo bintu mambaye ni utwo tubona yuko muberewe cyangwa mutaberewe yama comment azoboneka Remynice duhere no kuko twahereye no kuyipresenta kaduhere no kubibazo tugiye gukorana Remynice tumaze imisi tubabona ku bikorwa by'isi bitandukanye by'amareresi Remy nkabona ngaha Remy nkabona ngaha Remy nkabona ngaha Remy uko wapi jewe ndumutipe akunda filme cyane ni kuvuga nagaragaye mu ma TV menshi cyane yungaha mu gihugu cy'u Burundi ariko no munsi narimbarizwa muri More Time TV nagaragaye heshi nuno munsi unyitege kumbona no kuyindi televiziyo kandi nagira mbwire abakunzi bavuze ngo bakunzi ba Sunday Umoja TV mwitege kumbona no kuyandi ma televiziyo cyangwa mutege kumbona no mu comedy bo ngam gihugu cy'u Burundi bakomeye cyane mwitege kumbona nabo uvuze More Time TV More Time TV twaramubonye umuntu More Time TV nawe ni ukiri cyangwa nawe waravuye kuko avuze ngo umunsi kumubona ku ma televiziyo atandukanye umunsi tumubona kuri shasha nawe tukubona kuri ya More Time TV nye oya je More Time TV nayivuyemo abo barize nkameze nka 3 aho nyene niki cyatumivara ije nibanga sema kubera More Time TV bavuye kubera More Time TV kuvugisha kuri nkuko yaze kuvuga wewe wavuye kubera
More Time TV ni televiziyo nziza cyane. Novuga yuko bon sinovuga ngo narayivuyemo ahubwo gusa cyo novuga nuko amasezerano yo hagati y'umukoresha nkuko byama bisanzwe igihe cyose iyo amasezerano y'umukoresha n'umukozi bishitse ntagende neza nkuko mwayasezeranye ni kuvuga mu icyo gihe haraba guhagarika canke hakaba guhindura mbe muri More Time TV watwaye iki wasize iki natwaye iki nsigaye iki je nagiye nk'umukinyi yego hama naravuyeyo ubu nyina handi wasize iki icyo nashize nabaje ati watwaye iki wasize iki ivyo no nashizeyo ivyo watwaye n'ivyo wasize no kirindi kiragoye urumva ivyo nashizeyo ntabihari giki gusa kiretse ajya amakomedi nakinye n'amafilimi naho sinagaragaye kuri byinshi cyane nk'aba nibo bagaragaye cyane. Wowe watwaye ikiganiro jari yanye narakoze narashyizeho ikintu kinini ya cyane gushika n'uno munsi hari filime yitwa Akarimbi k'urukundo aho namenyekanye ku izina rya Robert aho nakinye nd'umutipe avuye state muri Amerika urumva ebana n'ubu unye iyi shusho yanje ndacasirikira hariya muri More Time TV nasizemo ibintu byinshi nabasigiye byinshi abantu benshi ndakeka ko bafashijwe n'irya filime yitwa Akarimbi k'urukundo ntibagiye n'amakomedi menshi twakinye ameze neza cyane. Mbe nice umaze igihe kingana gute muri RS mu Burundi? Okay, ava yuko ndakubaza ico kibazo kwanza hagati ya filme si dusanzwe tuzi si urazi filme ireresi hamwe na comedy ni hehe wumva uri for filme kurande ngwanje naje vraiment filme nukuri comedy gute comedy ni byiza gusa ariko filme cyo kintu cyambere nkunda cyane. Wowe kubera iki filme atari comedy? Je muri make kugira nkine filme kuva nkiri umwana nararaba filme za Steven Kanumba nkaraba ingene acting nkavuga atari ko nanjye kweri umunsi umwe nanjye nzogaragara muri ekra nkakujya kwa Kanumba ariko bikangumamwo. Uno munsi rero novuga ko Steven Kanumba ari mu bantu kabisa batumye nishitwa kina filme kuko naramukunda cyane gose. Rero naganda kubwire kujya Steven Kanumba yakina nanje niko kesho usanga ndiko ndakina. Sawa tugaruze kuri cya kibazo maze imyaka ingahe muri filme? Muri filme si myinshi cyane ariko ketse ko gusa nazananye ingufu nyinshi na genda bikunda hama nkagaragara mu makorabo menshi nakoranye n'abantu benshi bazwi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Si myinshi cyane ni nk'imyaka nk'itatu yonyene wanashaka. Umaze gukora nk'ayiki muri RS ko ari abantu bavuga yuko muri RS Ndundi ntakiriyo abandi bakavuga muri RS Ndundi kiriyo wewe urihe? Jewe kiriyo vraiment none wombwira uyo muntu yavuze ngo nakiriyo yo baragiye asanga nakiriyo uzomubaze rero. Muri filme Ndundi ikintu kiriyo jewe ubuzima bwanje bwarahindutse kubera filme ego muri make rero n'ubu niteze ko bihinduka gusumbya uko bwahindutse. Biravugwa ko nice asigaye asenga byatari asigaye asenga kurusha nuko yoba kina amareresi ibyo bintu bizi kwiye na genda byumva ngo asigare pastori kwe shaka kumenya urusengero nice ari pastori oya sindi mu pastori bandenganije oya ndasenga ariko ntabwo ndi mu pastori ariko nyine Imana niyo yabishaka ikamamagarira umuhamagaro w'umupastori nzoyita abandayikorere kuko ijyanye si nk'abantu. Nice uramuhamagaye nice amburishe net nice mwa ibyo ubwanwa nice ihindura imyambarire byose wambare nka pasteur wimoshe nka pasteur ibyo uzovyakira gute? Oya nzobigerageza. Mbe yocyasa gute?
nawe munywera ko ye ubwo se yakuye n'imishatsi yakuye n'amasheneti yambara nk'umuntu asanzwe nka pastor nabora bamuvugisha benshi ni bamuvugisha sisi byumvikana rero sisi byumvikana yuko wewe ahanyu mvugisha kenshi nkabona ntwengera nuko twinyo twawe twiza byumvikana neza ko ukunda ibi byangwa byanje mana kubwira ishura kwanza banze ngishu ico kibazo okay ava vuga ikintu ukunda kuri Nice ico ndamukundira vraiment ndakunda style z'ukuntu yambara yego umva nk'umusi yoziheba azobagize ibyago ariko ndagusabye ntuzureke kunkunda kubera nzoba natihebye mugabo nabone nzoba mbere ninambara akabukare nkambara ikoti nkambara akabukare nkasobeka aha hose nakuye usigaye uri gipara yimocha ga pastor imwesha ngapa aya uzobagize ibyago dutumeba rero mwico gihe nukuvugisha nawe twohura ntuzomebe sisi ega byombabaza nice rero uri kuja muri mode y'ibindi bintu tutariko turakora ntaco karagaciyemo okay nice kuvuga ngo byo gusenga Nice asirasanzwe asengera he mbe uruhara rwo gusenga kuri we aruha umwanya ungana gute uruhara rwo gusenga kuri nitubeshe uruhara rwo gusenga kuri jewe ndaruha umwanya muniniya kuko uno munsi Imana nico kintu ca mbere gishobora byose nimba uno munsi aho banishikanye nimba uno munsi ndi Remynice shobora kuba mezuku nibaza ko byose ndabikesha uhoraho mu ijuru rero ntegeza gusenga kuko urabona nta uri hejuru yayo nta uhari kabisa okay Nice cyose ushaka kugira iki ushaka kuberwa nkuko umukobwa agiye kumbarira ariko udasenga kabisa sinibaza ko aba ari sawa ejo mu gatondo dukeneye kuraba kugusanga kuri eglise turabaga style watereyemo tuzokwinjira muri eglise ya ni muri life center mu Nyakabiga mbe ugiye kuri eglise wambara ngiye kuri eglise akakofero ntako nambara kuri eglise sinambara ishaneti izose kuri eglise je usanga nambaye agatisi akashaneti kamwe canke tubiri nyene usanga ndumuntu hariho style yo muri eglise diamo hariho style yo muri eglise ntushobora kugenda wambaye inkofero nk'uko Remy yaramaze kuririmba muri eglise vavu kuba umuririmbyi oya sindaririmba Remy akaririmbo kakuryohe mu rusengero kamwe 5 secondes karyohera mu ishengero nimbaraga chorus nimbaraga chorus yakoze imirimo ntari gukora je umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze gutamba amashinoni mukoma twere kuriwe usengera je senga whole church ngaho mu Kigobe yego uririmba ndumuririmbyi Jafre yego mbe muri ireresi no kuririmba abaza ko majuma comedy mukira ko ari mu sene zimwe zimusanga umengo pastor avuga ati ari turaguciye wewe kuvya ntabwo bigaye bakubwira ati ibyo bintu bihebe kwa je byarashitse vraiment sino handi byashitse ubwa mbere bambwira bashaka no kumagarika kwanza ngo ibyo bintu bivemwo ibintu byinshi gusa ariko ndabibasigurira baca bambwira ati no pastor yacambwira ati bijya birigisha gusa ariko ikintu tutemerewe tubonye wambaye nk'imuzigera ngo ngaha uri umuririmbyi wo kudutukisha yego nk'umusi bombo numva ndashamagarara okay ubwa mbere na mbere ava yuko duheza ikiganiro katubazanye akabazo kamwe cyane gose Remynice kuri wewe kuri level ugeze ko ya muri film ndundi canke muri comedy ni giki ubona gikwiye stadire gikwiye kugira indoto ziwabone aho zoshika kugira ejo canke igihe ejo tuzosange uyu canke Remynice kuri pancarte muri town tuzobone Remynice ariko asinya amakontra nk'abantu uzi keke pare ahembwa amamiliyoni 10 canke 10 nangaye ku kwezi ni giki ubona cyo kogwa kuko ico ni kintu abantu benshi twewe usinga tuko twina cinema twaririmba kiba gikenewe igikenewe nuko no shobora gutera kamo leta y'u Burundi ifate mu mugongo twege abafise impano nk'izo zo gukina
kuko benshi turakina bikaryohera abantu ugasanga imiryango myinshi muri irateramye ku mugoroba ugasanga hari imiryango myinshi ihindutse kubera ibintu tuba twakinye rero iyo dufata mu mugongo kugira ngo kumbure filime ndundi ibashe gutera imbere yego hama namwe nko kubwanje mbe wambwiye yavuze gute ega sina iki cyo kugwa kugira ejo uzobe ubriya ejo uzobe ugira mu muduga mwiza ejo uzobe uri kwipangate muri town ejo uzobe uri ambassadeur quelque part ikintu cyambere nuko twobanza nko kubwanje nobanza nkaha agaciro ibyo ico ndi uno munsi nkaha agaciro kandi nkaha agaciro akazi kanje akanyene nkora kuko ikintu cyose ugiha agaciro nico kigucira n'inzira kigatuma ejo uzogera mu rwego hejuru ukarunga amakontra atandukanye yego okay nice akabazo kanyuma amacu tubwira akaja mu kanyuma akaja mu hotelera abakurikirana Sandi Umoja TV ariko akabazo kamwe munyare umuzi gute munyari ujya n'umutama wanje ujya ni papa wanje murasi numuri agent keshi bangita bavuga kunda kungita ngo ni papa nanje ujya ni papa wanje arankurira mu kazi ka film ndamwubaha cyane hano turiko turavugana nakatange tuyagana kare arambaza amakuru ingene meze nanje nkamubwira ati papa wanje meze neza ujya nawe n'umu agent kabisa ego tuvugana kenshi kandi amba hafi cyane akaja mu kanyuma kubakurikirana Sandi Umoja TV ndetse na TV arejo canke ijya ejo kuvuga yuko gumuhindagura bazosanga ibikorwa by'iwawe abazo aho akajambo kanyuma mubwira abakurikirana Sandi Umoja TV aho bosanga ibikorwa by'iwawe canke ni kuri ya TV yindi wavuze ejo tuzosanga ku ibikorwa bo iyo TV yindi navuze ije mushaka gusanga ku ibikorwa no kuvuga akakanya ntashobora kuvugira ngaho imbere ya kamera ariko kabisa vuba barabona ibikorwa byanje bishasha barambonana n'abakomedia cyane n'abakinyi b'amafilme bambere ngaha mu gihugu cy'u Burundi barambonana collabo nabo turiko turakinana vuba abafana banje munyitege kabisa ndaje abakurikirana Sandi Umoja TV mubandanye kugira subscribe na Remy na partage kugira ngo ndabinginze kandi ni kuvuga ndasabye sintegetse mwibuke kugira subscribe mutibagira na Remy na commenter umutuni no kuri kakano kagira ngo pambar ebana ku buryo kabisa ikintu cyose badoshira ku muzume mwakibonye kugira duteze imbere akazi kacu ka film namwe gute kaja mukanya mubwira abakurikirana Sandi Umoja TV nabo basanga ibiganiro by'wanyu akajambo kanyuma kuri Umoja TV na Sandi Umoja TV je nko kubwanje mumurikirana muri inyishu media mugenda muturabeyo mugire subscribe muzobona ibikorwa byanje ikindi nimwibagire gukora subscribe ngaha muri Umoja TV ikindi nivyo barana Remynice ejo turagukeneye muri resi kanaka ejo umuntu avuga ko agukeneye kuko peut-être kubifisa ahantu umuntu azogukura ubwira abakurikirana Sandi Umoja TV kuko turumva yuko wewe henshi uhita je ndahita nikuvuga ugombye kuvuga ati uhitaba bon wari wese yifuza kunkoresha canke abona ko ushobora kuba no kwactinga muri scene yiwe runaka ari kuriwe kumpamagara kabisa nkamukorera ikintu cy'amateka kimwe yaba muri filme yaba muri comedy hose mba ndi for yemamagara ku nimero yanje ushobora kuyivuga canke oya nta kibazo sibanga ndashaka kwitanga bakunzi ba Sandi Umoja TV ebana bariko barakurikira uwo bakeneye uwo naractinga neza akakinira ko yoshobora kuntora yoshobora kumpamagara kuri 68 hama 300 hama 083 Okay, bakurunzi ba Sandi Umoja TV turagiye ku musozero wa kino kiganiro tubanze gushimira kwanza abatumire twizera ko nejo canke hirya yejo niyo twabakenera tuzobaronka kuko turazi ko twama tubonana kenshi turabagenzi byinshi muri abastari bacu twemera kandi cyane bakira mu bintu bitandukanye tubaye dusaba abakurikirana Sandi Umoja TV ko banaye bagira ama subscribe bagira ama comment ama share kugira tubanaye turonka ibiganiro byacu kugira tubanaye duteza imbere abastari biwacu kuko kanatsinda tubanza gukunda by'iwacu tukabiteza imbere hama n'ibindi byose kazoza hama igihugu cyacu kikaronka naco aho cokora. Ciao.